Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murana ko ari Rukundo Ange Minouche ikiganiro sikindi ni fashion ntabwo ari quiz ni fashion uyu munsi twagendeye muri arena hariho exposition abarundi kazi bacu n'abarundi bafise ibikorwa bakoze bashaka batwereke turabe aho igihugu cyacu kigeze mu byerekeye fashion kugira tubandanye tubona yuko iwacu dushoboye kandi iwacu dushobora gukora ibintu byiza bigakundwa tukambara ivyacu namwe maravyumva bana ko biza birakunda bamaze kugenda ko hajya nabo babikunda kwera ko kenshi baba bakumbuye igihugu cyawo cyangwa baba bashaka ivyerekana iyo bavuye mugabo bakiringa batavyambara so ifoko tutangura kubibona bana ko tubona yuko bavuga mu kirundi ngomba ikirezi ntamenya ko cera voilà so bana reko tuza turamera nk'aho bagiye hanze bagacatangura ngo nzaniye ngo ndeyimuzi mu gitenge no twe turinga ariko ntubona ko ari byiza so reka twinjire rero tuyage turabe ibyo bafise turabe ibi surprise batubikiye nizere ko nza kuba ndi kumwe namwe mugumane nanje abatarabyibagira muranze mukore subscribe abatarayikora please yeah umeze gute umeze neza cyane umeze gute nawe umeze neza akazina ni Ingrid nawe Vera okay Ingrid na Vera ibi byose ni mwebwe muri babiri yego ni twebwe iyi mpano mwamenye ko muyifise ryari kuva muri 2018 donc imyaka ibiri niho natanguye gusohora ibyo nkora mugabo twavyumviriye avant okay Vera iyo bari exposition ya mbere mu Vera ya turamaze kugira izindi expo zitandukanye ubiravye Ingrid ngaha mu Burundi uravye ukuntu aba jeune benshi ibi bintu batavyitabira dukunze kwambara ibihere n'ivyi argent ama or uburavye wewe ubona arakaye kamaro ki kwambara ivy'iwacu jewe kuri jewe kanivuge iyo mbonye umuntu yambaye ibintu by'ikinyafrika mba mbona bitanga image nziza mba mbona menga araberewe mba mbona mengo ubwiza bwiwe dati buragaragara nivyo cyuboneka kuri umunyafrika yego twagiye Vera iyo uravye abakobwa benshi hari ukuntu ibi bintu kwanza duhere kuba mama baja kugira ama exposition mu mazu yabo hari abo mama benshi usanga babona yuko inzu yabo iza kuberwa bashizeyo abazungu bajya amafoto y'abazungu niyo message baha ku bintu wewe umaze kubona ibintu byo muri Afrika mu mazu ubona gute jewe personnellement iyo ngiye mu mazu hamanitse nk'inkoko canke ibintu by'ikinyafrika mba mbona ari inzu isa neza vraiment gusumba kubona amatablo y'abazungu amanitse wumva ibintu biri importé nashaka gutanga message ndababwira yuko inzu idekoye n'ibintu by'ikinyafrika yigerisa nabi vraiment niyo ni kuri kote yanje yego Ingrid ibintu mukoresha kugira mukora ibi bintu vyanyu ntibibagora kuronka bimwe biragoye kuronka nk'ibibagora cyane uvuga ati bitubikura kure ni nk'ibihe donc nk'inkoko kugira utange ikintu gisa neza hariho matière y'inkoko isaba ko ntayikura ngaha mu Burundi kandi kanzimba ambabarira gatoya jewe iyi nahise ko ari inkoko so ni sakoshi yego ni sakoshi rugurura donc urashamwo ikintu benshi baba bibaza ko ari inkoko mbwa nta nkoko ushobora kugana n'imashini quand même yego numva ucuyifata gutya hariyo abazikota mu madot yego karibu cane mukeneye gukota pour les dots rekwa ku bwanyu ibi bintu muravye birashobora kubatunga mu buzima bwanyu uvuga ati niwo mwuga wanje gushika naho nzo ndi umumama muravye nyene vyifashe mu Burundi nivyo nifuza gushika koko vyo ntunga ubuzima bwanje bwose ubiravye kuva utanguye hariho changement yabaye yego irahari cane yego murabona ko mudakorera ubusa yego vraiment Vera umuntu ashatse ibintu vyanyu yo bisangahe yo dusanga muri Asiatique quartier Asiatique avenue des Paysans galerie Cœur d'Afrique numéro 24 yego karibu cane murabe byiza by'u Burundi ni byiza cyane turabashimiye mwakoze kuyaga natwe mwakoze namwe voilà ni gute ni sawa urakomeye yego cane
turakubona ngaha ngaho ufite ibintu by'ama accessoire ama accessoire yongera iki kuri fashion canke avuze iki muri fashion? Bisanzwe ama accessoire atanga valeur y'impuzu wambaye, yerekana donc ubwiza. Nk'ubu dufate nk'iyo tubona abantu benshi genre bafise nk'izosi rirerire canke nubwo bufise izosi rigufi, ni ikintu gitanga valeur kigahosortisa impuzu, kigahosortisa n'ico umuntu genre la peau y'umuntu n'ingene umuntu asa. Wamenye kuva ryari kufise impano yo gukora ibintu vyiza nk'ibi? Jewe mu bisanzwe nkiri umwana mutonyi je me souviens j'avais déjà 8 ans, niho hantu hambere natanguye gukora ikirato kiri mu gitenge. Yego nkabona yuko uko nkura ni ibintu nkunda cyane, ariko sinamenya iyo nokura materiel, donc ivyo nokoresha nkacanza ndifashisha kuvyo mbona hafi. Yego ubu ubiravye ubu urakuze urimenye ubikura urarondera ubikura, ni hari ivyo ukura hanze y'igihugu canke vyose bikura ngaha? Oyaye malheureusement ngaha mu Burundi biragoye cyane kuronka materiel zose twoba twifuza, donc hariho nyinshi cyane usanga turangura mu bindi bihugu bibanye. Yego cyane. Urumva kuri ico kintu kuko mu bikura hanze uca usanga n'ibintu bica bizimba kubera ico kintu canke? Ego, au fait matériel iratuzimba cyane kubera urumva il faut le dédouanement, il faut yuko bitumako, kandi urumva cyane cyane nk'iyo wigiriye wowe nyene nko mu bihugu bibanyi harabaho rotike harabahiki, donc ni ibintu vyose ubushaka gukonsidera kugira ngo nawe ntukorere ubusa ngo uhombe. Nihe message uha abantu badakunze kwambara ibintu vyo ngaha mu gihugu iwacu, bakunze kwambara ibintu ugasanga turondera ama or canke ibika margent? Donc pour moi le message est que mu Burundi abantu barashoboye, ni kubera gusa abantu menshi batugurura amaso ngo tubibone, ariko muravye nk'ivyiza vyose biri ngaha murabona ko ari ibintu vyiza cyane, murabona ko ari ibintu umuntu yo kwambara akabona yuko afise valeur, aberewe cyane gose. Donc ndahamagariye abarundi bose kunda ibintu vy'iwabo, bakabona yuko avant yuko ukunda culture yo mu mahanga nubanze ukundi yiwawe kandi ubanze uhe valeur yiwawe. Donc biraboneka yuko ni ibintu vyiza cyane kandi ibintu bifise valeur, ni ibintu biboneka cyane. Turabahamagariye bose rero gukunda ibintu vy'iwacu. Abantu bashimye ibintu byawe bo bikura hehe? Actuellement ahantu nkorera ni muri musée vivant, stand yanje ni muri P12. Yego. Okay. Merci beaucoup. Sawa namwe murakoze. Bakunzi wa fashion, bakunzi wa magic, turacabandanya n'impano z'abarundi kazi n'abarundi. Ubu wewe rero akabarenze twari mu accessoire, ubu tugiye mu mpuzu. Dinyumeze gute? Meze neza cyane. Urakomeye? Yego cyane. Namuvuze akazi na murambabarira kababwire neza bakumvirize. Nitwa Digne Benigne Ininahatswe. Okay. Digne, turabona impuzu zawe, sinzi ko mubibona, reka cameraman azirabe neza. N'utuntu turi sexy. Murayibona nawe? Okay. Digne, nashaka tubwire nk'iyi mpuzu iyi niyo kwambara hehe? Iyi mpuzu niyo kurarana. Yego cyane. Wow. Amaka naka nako kurarana, ariko nka sinfo ushaka gusohoka ukaja nko muri salon ushira ko iki kimeze gutya. Yego mu kirundi sinzi ko nbayita, ndayizi nka peignoir ukashira ko hejuru ukicara muri salon uberewe cyane. Yego cyane. Nkuko bibona abakobwa bacu bafite impano nyinshi, dusigaye twambaye n'imbuto. Ibinjama mu kirundi mu bari nabivye ngo imbutano, ibinjama zikozwe mu kirundi. Digne wamenye ryari ko ufite impano nk'iyi? Jewe haheze imyaka 2 yego menye ko mfise impano. Wow. Kuva uyimenye umaze nkubwira nk'ama expo angahe kugira werekane ibikorwa vyawe? Iyi ni ya 2. Wow. Yego. Ubiravye aho wabisanze, aho wasanze fashion mu Burundi ugaca usanga uri abantu ubona muroroherwa, hari cyahindutse? Bon, ego ubu biriko birahinduka parce que ubu unye mbona abarundi bariko baraza, bariko barabikunda, bariko bariyanteresa gose kuri made in Burundi. Yego biriko biraza. Je ndabona ko hari ahantu tuko turagera. Wow. Turiko tuyagana n'aba accessoire batubwiye ko bagira ikibazo cyo kuronka ibikoresho bakoresha. Wewe ndibaza ko atakibazo ugira, niki kibazo uhura navyo mu bintu byawe ukorera? Jewe ndakigira c'amatisu gose kubera ko jewe mu gukora rimwe ubwa mbere ndashobora kwiyinspira canke kubona ico ntegerezwa gukora uko mbonye tisu. Ahandi naho nkaba ndayifise mu mutwe nkavuga ati nk'ubu
ndamuravye minushe ndabona ko ashobora kwambara ikanzu kuja ahagaragara nkuko ndavyifuza mba nkeneye tissu canke igitambara kijanye n'iyo kanzu nkagenda kukirondera nkakibura kuko hariho byinshi tutaba dufise kugira ngo mbandanye nkora bisaba ko mpindura model canke mpindura ico shaka gukora kugira ngo nkoreshe ico maze kuronka ngaho ico shobora kuronka ngaha hafi ariko abamaze gutera imbere barashobora kuzituma za Dubai barashobora kuzituma mu bindi bihugu biteye imbere dushobora kuzironka ariko tukakora ugakora ikintu wifuza bivanye nico gitambaro washoboye kuronka ego Dinye mu bintu bititabwaho iyi fashion yacu irimo mu gihugu cy'u Burundi ubiravye wewe ni giki wosaba abarundi kuvyerekeye fashion kuko kuri wewe urabona ko fashion ari ikintu gishobora kukubera umwuga ni giki usaba abarundi kugira biteho fashion ni giki bobereka ikintu de special bashobora kuraba muri fashion bakabona fashion akamaro kayo ego cyane ikintu notumirira abarundi ni ugukunda ibikorwa by'i Burundi bikozwe n'abarundi n'akarorero twese turambara impuzu zo mwijoro amapinjama turayambara twese ariko ugiye kuraba nayabo yakorewe ahandi ariko uno munsi twagerageje gupuva cyangwa kubereka ko natwe dushoboye ugerageje kuraba nk'iyi urashobora kuyirarana kandi ukumva kuguwe neza yakorewe mu Burundi kandi yakozwe n'umurundi kazi ikirushirijeho no kuyishona yashonwe n'umurundi rero notumirira abarundi bakunda ibintu byacu bakunda ibintu byakozwe n'abarundi turafise abarundi benshi bafise impano mwabibonye mwagerageje guca ahantu hatandukanye mwabibonye bafise impano kandi bakora ibintu ugerageje kuraba byiza cyane byiza ushobora kubona ego naco dufise turushije abandi cyane ariko turashoboye rero bagerageze kudushigikira bakunda ibintu byacu basuive amapaje yacu babigure babigure kandi babigure ku gaprike zo kugira ngo nako dushobore gutera imbere ego Dinye turazi ko hariho association y'ibintu bya fashion nga mu Burundi ego cyane irahari ni giki kintu mubona mubuze mukeneye nka gouvernement yo bafasha ego ikintu ca mbere burya ugerageje kora mu bintu by'ibyambagwa iyo ubonye nk'ubu notangakora nk'umuntu azwi cyane nk'abaririmbyi basohora indirimbo canke abantu bakuru abashinga amateka abakuru b'amakarte aba chef de zone aba mustanteri uyu munsi kubona nka mustanteri yambaye nk'ikintu Dinye yakoze nkabona ati wow nkamushyira nk'ahantu nko kuri page nkavuga ati mustanteri wa mazone rutanga canke commune runaka yambaye ikintu cyakozwe na Idiben Services umushinga amateka Madura Ville asigaye yambara made in Burundi akavuga ati yambaye ikintu cyakozwe na naka cyakozwe na Idiben cyakozwe na Vera cyakozwe n'uwundi muntu mu designer atandukanye abantu bose bacaho ibihurumbire wow urashobora gukora ikintu cyiza nka kijya ndashobora kujya nanze kukirondera nabonye ikintu naka yambaye nshaka kuja kukirondera nusaba rero n'ukuri abantu bari ahantu hejuru abantu twubaha cyane baje baratwambarira ibintu byacu kugira ngo nako dushobora gutera imbere kandi tumenyekane ego cyane Dinye urakoze cyane murakoze gushima